bakunzi bimbonesha kure Dikobu TV ijwi ry'abarundi ba mu mahanga ndabaramukije ndabahaye ikaze muri ano makuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu rugendo mu gihugu cy'Ubushinwa yitabiriye inama ihuza igihugu cy'Ubushinwa n'ibihugu vya Afrika. Nayo urongoye diaspora Ndundi Samuel Ndayiragije asaba ugwaruka rw'abarundi muri rusangi kwitwararika gukora cyane kandi ngo ntibagaye akazi. Nayo ugwaruka ruri hanze rw'abarundi diaspora akasaba kuza guterera mu iterambere ry'igihugu. Muri ano makuru turaza kugaruka kandi kukamo kurongoye runane rw'abarundi ba muri Kenya aho atera kamo ugwaruka kwitwararika kuja muri ico gihugu bafise ibibaranga. Tubaye kaze rero mu idonido ry'aya makuru nkuko nari nabibabwiye mu ngingo nkuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'Ubushinwa yitabiriye inama ihuza igihugu cy'Ubushinwa hamwe n'ibihugu vya Afrika. Idonido ry'ubwo rugendo turishikirizwa na Innocent Irakoze. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yitavye inama ihuza igihugu cy'Ubushinwa n'ibihugu vya Afrika. Inama yabereye Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa kuva igenekerezo rya 4 gushika igenekerezo rya 6 Nyakanga uno mwaka. Mu ijambo yashikirije muri iyo nama, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarashimye imigenderanire yibonekeza hagati y'igihugu cy'Ubushinwa hamwe n'ibihugu vya Afrika. Ashima mbere imigenderanire hagati y'ico gihugu hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Agashima rero ingene igihugu cy'Ubushinwa cama gishikira igihugu cy'u Burundi mu migambi itandukanye y'iterambere y'igihugu cy'u Burundi. Akaba yasaba rero igihugu cy'Ubushinwa kubandanya gishigikira Uburundi kugira ngo bushikire yambona kazoza bwihaye y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu iteye imbere mu mwaka wa 2060. Muri urwo rugendo mu gihugu cy'Ubushinwa, Perezida Evariste Ndayishimiye yaboneye akaryo ko kubonana n'abategetsi batandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping hamwe n'umwe mu bagize umugwi w'amaho w'umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'Ubushinwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yabonanye kandi n'userukira ikigega mpuzamakungu FMI ku mugabane wa Afrika. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho mu gihugu cy'Ubushinwa yanaboneyeho n'akaryo ko kuremesha ikiganiro ku bagwizatunga b'Abashinwa b'i Beijing. Ikiganiro cyari gifise intumbero yo kubasigurira ingene bozana imitahe yabo hano mu gihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye by'igihugu. Kogwa ca rusasuma w'abanyagihugu uburaro urimye n'ubworozi kirabandanya, ariko hakaba hamaze kwibonekeza utugorane nk'uko bishikizwa na Nicola Ndayishimiye arongoye ikigo cy'igihugu kijejwe rusasuma. Utu tugorane harimo utujanye n'abajejwe intwaro bamwe batariko barakora neza igikorwa cyo guhimiriza abene gihugu kwitabira ico gikorwa. Akaba kandi n'ibice bimwe usanga atamuyaga nkuba uhari kugira ngo abakozi bariko barakora ico gikorwa babandanye bagikora neza. Tumukurikira. Intambamyi nyamukuru tumaze guhura nayo ni intambamyi yuko amakomine yose adafise umuyaga nkuba kugira ngo tumashini dukoresha dushobore kuza turaduha umuriro uko bikwiye. Ico twaciye dukora naho twari dufise burya bundi dukoresha bumwe twita mu gifaransa ubu power bank, turabutwara mugabo kakora iminsi 2. Ukuvuga yuko akamashini kose umuntu wese yari afise karafise aga power bank kako. Umva no musashare ahejeje gushiramo umuriro agakoresha iminsi 2. Tuja dufata rero imodoka zisanzwe ziriko zikora muri ivyo bikorwa zikaja zifata bwa power bank zikabutwara ahantu hari mu makomine hari umuyaga nkuba kugira ngo bashire mu muriro. Ivyo rero biradutwara kuko bica bituma n'igitoro dukoresha cishi. Ikindi novuga nanakivuze na kera, muraze ko batezwa kurungika ibiharuro bahejeje gutororokanya bikaza ku mashini nyabwonko aho tubibika umunsi uheze. Hanyuma kubera babirungika bakoresheje bwa buhinga bwa none hariho aho tudafise internet. Isho ni ntambamyi ugaca usanga umuntu yatezwa kubirungika mu chef de district aragize nk'ibirometero byinshi ariko ararondera ahantu ku musozi aja ashobora kuronka umuhora wa internet kugira ngo ashobore kubirungika. Keshi rero ku mugoroba iyo turiko turasuzuma hari gihe dusanga bitarashika mugabo baragira inguvu nko mu gitondo bakaca bazinduka bakasubira bakabirungika. Dusuzuma rero ku mugoroba no mu gitondo kugira turabe ivyashitse. Nizo ntambamye nyamukuru novuga zibiri novuga ko hanze. Ikindi turamaze kuronka abantu banse ko tubasansuma bamwe bitwaje ukwemera kwabo
abandi sinzi igituma mugabo ni bimwe umushikiranganje yaho duheruka ngaha yari yabivuze yavuze ati umukuru w'igihugu yamaze kuvumera ko rusansuma iba uwanze kwitabira rusansuma nuko uba ugararije itegeko. Tukivuga nyene ibijanye n'iyo rusasuma umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano agabisha uwo wese afise uruhara mu kutagenda neza kw'iyo rusasuma ko azohanwa hisunzwe amategeko, akagabisha cane cane abajejwe intwaro kwitwararika guhimiriza neza abene igihugu kwitabira neza ico gikorwa aho baherereye. Tumukurikira. Muri rusange novuga ko abajejwe intwaro abarongoye abandi igikorwa bacitabiriye, hariho n'ivyo ibice bimwe bimwe babivugwa ko abanyumba kumi bakuru imitumba eka n'abandi bo batariko barabifashamo neza nkuko babisabwe. Abo rero nibaza ko igihe cyo gufina ntisiki kukamo twatewe na nyine cyo mukuru w'igihugu bashaka kwigereza ko nibabandanye no vyita ko ari kwigereza ko twavuze ko ibikorwa byose novuga ko bamazbemera nk'abihagaritse bakore iki gikorwa cyagira rusasuma bongere bacungere amahoro n'umutekano ko ibindi byose nka maraporo yandi turiko turabasaba yuko baje imbere yaba aja rusansura bariko bakora bya rusasuma babafashe babaherekeze ko hari ikibazo kidasanzwe burya nuko gira ndakunda kukibona nko mu bisagara ho ntushobora kwinjira mu mahana w'umuntu ari kumwe n'ujejwe intwaro yahandi usanga ahantu hanze ngo shemesha acangwa iki niyo mwe ugasanga ntayiriyo ubwo ugasanga babigize uko nyene kugira ntege n'umwaje kudodora muko umurongo yabandi ku mutumba cyangwa muri quartier nyumba 10 we abazi umuhano kungene utunganijwe ntiwaca genda kudodora kugira uje kuya rusasuma akora akazi kiwe. Nibaza ko ivyo rero si ibyo kusubira korosha abadashaka kubikora uko twabibasavye bazohabwa ibihano biyakwiye. Twebwe dusaba abajejwe intwaro ku mitumba mu mazone makomine ko abo bantu bose badashaka ko rusasuma iba nkuko yategekanijwe batubwiye ati naka ntibashaka ko rusasuma iba tushe tubahamagara kuko biratomoye neza wanse kwitabira amategeko n'amabwirizwa yasohowe na Sebarundi bashita roberiyo mu bisanzwe burya bavuze roberiyo ni ukugarariza amateka n'amategeko y'igihugu. Ugararije rero amategeko mpanavyaha aratunganya neza ukungene ugararije ahanwa kandi biratomoye ntihagire uzovuga ngo mungirire ikigongwe oya wononye ivy'igihugu urahano nukuvuga iki abantu bose iyo bava bakagera nimbarabaze biyaho nyene n'iryo dini ntiribaho twavuganye n'abajejwe intwaro bamusantwe cyane ko babahimirize ivyo biyumvira bibavemwo babanze batonde ku umurongo w'igihugu amategeko kungene apanze. Nkuko nari nababwiye mu ngingo nkuru zano makuru, Samuel Ndayiragije arongoye diaspora ndundi asaba ugwaruka muri rusangi kwitwararika gukora cyane kandi ngo ntibagaye akazi, nayo ugwaruka rw'abarundi ruba hanze diaspora akasaba kuza guterera mu iterambere ry'igihugu. Yabishikirije mu iganiro atanze kumbonesha kuri y'igihugu cacerekeye ibijanye nico kugira ngo imbona kazoza y'igihugu mu iterambere ishikwe ko tumukurikira. Abantu bose bafise departement barongoye bagende nyene kuri tele rabo barongoye ko ariko barakora ivyo bateza gukora. Ivyo rero twebwe tuba mu bihugu bitandukanye turabimenyereye cyane, nico bituma mvuga nti umukuru w'igihugu cy'u Burundi vraiment ari exceptionnel. Ndabona yuko n'umuntu akunda igihugu pe arakunda igihugu kweri kandi bimurimwe, urabona ko bimurimwo nivyo bimuragishinga. Mugabo rero ntituyobegwe yuko hari nabandi bavuga bati aha mukuru w'igihugu agomba ko tuja sio tugomba ivyo nuko amatubizi hari umuntu avuga ati jewe singomba ko nshika kuri iyo ntambwe avyo navyo bica birangukira mu nyifato y'umuntu. Aha rero nico mvuga nti ese yaba abari muri leta bose bafise igishashara cyo kuvuga bati tubone buno Burundi bumeze uko umukuru w'igihugu abivuga ivyo bari vyeza gose. Bo majambo make ingendo umukuru w'igihugu itwandukire twese abarundi bagira gasieste ku kazi amasaha 2 ugasanga amasaha 2 je natangaye ngiye ahantu meme bank ukagenda ahantu ukavuga ngo bagiye muri pause amasaha 2 no kuvuga ayo n'umwanya munini ubugiye ica kabiri umwanya wo gutondera ko ku kazi donc kugira ngo abari muri leta bose bakwiye kumenya ikintu kimwe
umwene igihugu aje ku biro iwawe akicara amasaha 3 ubusubije inyuma itunga ry'urugo rwiwe n'itunga rya commune n'iry'igihugu kuko uwo mwanya wose yicaye bariko arakora ibindi nico gituma mvuga nti service rapide zinyaruke ugasanga umuntu ariko arirukanga ku murongozi indwi zibiri arondera urupapuro rusanzwe ugasanga agenda donc service zose nahamvuga ati umukuru w'igihugu rero nagende muri service zose z'igihugu arabe yuko umuntu yateza gutonda sambiri yatonze sambiri kandi yakoze yateza gukora umwene igihugu yari kwakirwa ku munsi umwe arabe ko atatonze indwi yose yirukanga inyuma y'umuntu donc uko umuntu abantu bamara umwanya mu bitagira akamaro aho je shamvuga bitagira akamaro kuvuga ni gute urondera nka karanga muntu uyirondera iminsi 5 ni kubera ko warajejwe gukora mu ico gisata akazi kiwe ntari karagakora aha rero je niho mvuga nti ingendo yuko turi deja muri urugendo rwa 2040 nugusuzuma ubuzima bwose bw'igihugu tukaraba yuko bose bamaze kugira ingendo shasha kuba twageze muri ya mbono ya 2040 cyo ari igihugu cifashe koko kabisa komera nk'umukuru w'igihugu umutima afise ku gihugu vraiment nta numwe atabona yuko dufise umukuru w'igihugu akunda igihugu nico gituma rero twiyemeje gushigikira uburongozi bukuru bwa diaspora ndundi burahamagarira abarundi baba mu mahanga ariko ubu onye bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi kwitabira ikiyago itegekanijwe kuri wa kabiri igenekerezo rya 10 kuno kwezi kugira ngo barabire hamwe ivyo bakuye mu ngendo bagize mu ntara zitandukanye ivyo rero bikaba byavuye mu itangazo ryashizwe ko umukono na Samuel Ndayiragije arongoye diaspora ndundi Emeline Mbona aratubwira idonido ibiri muri iryo tangazo. Muri iryo tangazo ryatewe ku mukono n'uburongoye abarundi ba mu mahanga kwigenekezo rya 6 kuno kwezi Samuel Ndayiragije asaba abarundi ba mu mahanga ariko bari mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe kwitabira ikiyago cyo guhanahana ivyiyumviro kizohuza abo barundi ba mu mahanga. Ico kiyago nkuko tubisoma muri iryo tangazo ry'ubuyobozi bukuru bwa diaspora ndundi kizoba ku munsi wa kabiri igenekezo rya 10 kuno kwezi ni hoteli Source du Nil hani Bujumbura. Ico kiyago rero kizotangura igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo kikaba kizorangira igihe cy'isaha 2 n'igice z'umugoroba. Muri ico kiyago nkuko vyanditswe n'ubuyobozi bukuru bwa diaspora ndundi abarundi baba hanze bazononswa karyo ko gushikiriza uko basanze Burundi bwifashe mu ngendo zitandukanye bagize mu ntara zigize igihugu. Ingendo zakozwe na cane mu misi y'indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Ikivugo c'ico kiyago ni nk'umurundi aba mu mahanga mu rugendo rwawe wakoze mu gihugu cy'u Burundi ni kihe kigo wahakuye hokorwa iki ngo Burundi bushike ku mbona kazoza y'igihugu y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Ubuyobozi bukuru bwa diaspora ndundi burangiza bwibutsa ko uruhara rw'abarundi ba mu mahanga ari ntangere mu iterambere ry'igihugu. Nayo urongoye urunani rw'abarundi baba mu gihugu ca Kenya Alexis Sarahe ahanura ugwaruka kwitwararika kurondera impapuro z'inzira imbere yuko baja muri ico gihugu ca Kenya kuko bimaze kwibonekeza ko hari benshi bamaze kugira ibibazo biturutse kuri uko kubura byangombwa. Kurikira Alexis Sarahe. Muramaze imisi mubona video kwasangije y'abarundi 19 bari mu imisi bapfungiwe hano muri Kenya. Aba barundi bari bapfungiwe muri Kenya novuga ko bari nk'aba victime kuko twatumaze imisi duhanura tuvuga tuti hari abarundi baba ngaha muri Kenya abarundi bake cyane nk'ibice 2% bataye umurongo aho basigaye bahamagara abarundi ngo baze muri Kenya babasavye amafaranga ari entre 300,000 700,000 gutyo noneho bakabahenda ngo ivyangombwa bashika babironkera ino muri Kenya ivyo bitabaho rero tugasaba abarundi bose baba mu Burundi yuko kuza muri Kenya bo bimenya ko ata amafaranga bo bakwiye gutanga ko abantu babahenda ngo tanga 300 oya rondera passport yawe hanyuma urabizi kuvoyaja uba witeguye rero duhanura gose kandi dushimitse abantu bariko barakora ivyo bintu byo kubesha abarundi bene wacu babiba amafaranga ko bo bihagarika ni nawo mugambi twihaye muri iyi misi mike cyane tumaze turiko turongora diaspora ndundi hano muri Kenya akaba ico gikorwa cyambere twatanguye kwihagura ngo twigisha abarundi ingene boba hano muri Kenya bihuje n'amategeko hana kanatsinda bibuke no guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi catwibarutse. Ishiramwe Ubaka Nation Group rirongowe na Fabrice Manirakiza umwe mu barundi ba mu mahanga yashize umugambi w'ihiga rusangi uzofasha mu iterambere ry'igihugu ivyo navyo hakazo harimo ibikorwa bijanye no kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Anita ndabacekure. Nkuko
yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Fabrice Manirakiza arongoye ishirahamwe Ubaka Nation Group mu gihe yararamutse ashira habona umugambi wo gushiraho ikigega rusangi. Yamenyesheje ko ico kigega cugururira abantu bose ababa mu Burundi ndetse n'ababa hanze kuza gushiramwo imitahe yo gukora imigambi y'iterambere. Ico kigega ngo kikazoshigikira imigambi itandukanye y'igihugu harimo n'umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Leta y'u Burundi iherutse kutwizera iravuga ati turabahaye uburenganzira bwo kubaka isoko rya Bujumbura, mugabo isoko rikuru rya Bujumbura, mugabo hambavu ya munari finance. Twe rero nk'abarundi canke nk'abakunda barundi, indoto yacu ni uko ijya projet y'isoko rya Bujumbura rikuru rya Bujumbura rifinanswa rikongera rikubakwa n'abarundi nyene. Byari byoroshe ko nje kurondera abarusi nkababwira ati zana amamiliyaridi dukore ku madeni yabo, mugabo no, jewe icifuzo canje kandi ndazi ko tugira tugishike ko ku mwanya muto guhera uno munsi nuko dushira imitayi muri icyo kigega tuzakaja gufinansa iyo migambi duhereye rero ku mugambi wa Buja City Plaza. Muri ico kiganiro Fabrice Manirakiza yararekanye akamaro n'inyungu ku bazoshira imitahe muri ico kigega ndetse no ku gihugu, aho yavuze ko uwari we wese yaba uba mu Burundi canke mu mahanga afise uburenganzira bwo kuguramwo imitahe kandi ko atarubibe ruhari. Nuko rero amakuru twabateguriye ngaha kuri Dikobu TV akaba rero ngaha agarukiye. Ndabashimire mwebwe mwese mwayakurikiye, mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro Dikobu TV ijwi y'abarundi ba mu mahanga ibashikiriza. Bari kumwe na Joseph Murinda Jean.